nitwa Nkunzimana Frederic, nkaba ndi umuhinga kandi nkaba ndi icegera c'umukuru w'ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU. Muri bino bikorwa rero dukora, nagomba mfate kano karyo kugira ngo nifurize bwa mbere umwaka mwiza w'ibihumbi 2024 abo mu muryango wanje, umufasha wanje n'abana n'abo nsanzwe ntunze mu rugo iwanje, baze bagire ibihe vyiza mu mwaka tugiye kwinjiramwo, baze baroranirwe, tuze turoranirwe twese mu muryango. Nifurije kandi umwaka mwiza abo dusanzwe dukorana ngaha mu bikorwa, mpereye kuri secrétaire général dusanzwe dukorana, twakoranye neza muri uyu mwaka urangiye, twifuza yuko no mu mwaka tugiye kujamwo tuzogira ibihe vyiza, nkaba ndamwifurije umwaka mwiza. Nongeye kandi kwifuriza umwaka mwiza abo dusanzwe dukorana mu bikorwa, abarongoye ibisata bitandukanye bigize CPEBU, mu gisata c'imigambi, igisata kijejwe gutunganya ivy'ubutunzi, igisata kijejwe gutunganya ivyo gutumana kw'amakuru, n'igisata kijejwe gutunganya ibikorwa bijanye no kwiteza imbere. Bose ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024 tugiye kwinjiramo. Nongeye kandi kwifuriza umwaka mwiza abo mu mashengero ya Pentecote dusanzwe dukorana, ari nabo bene ishirahamwe amashengero atandukanye ashika kuri 15 mu mamisiyoni. Turifurije umwaka mwiza abarongozi b'amamisiyoni y'amashengero ya Pentecote mu Burundi uko ari 15. Turifurije umwaka mwiza abakristo bose bagize ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU. Turifurije umwaka mwiza abakozi kandi abakozi bo mu radio ubutumwa bw'amahoro, ari nayo isanzwe ikwiragiza inkuru zose zibera mu mashengero yacu ya Pentecote mu Burundi CPEBU, ariyo radio UBA. Turabifurije umwaka mwiza, muze muroranirwe, muze muhezegwe n'Imana yo mwijuru izibagirire neza. Turifurije umwaka mwiza abo dukorana muri kino gihugu c'u Burundi, duhereye kuri leta y'u Burundi, dusanzwe dukorana neza mu migenderanire tugiranira. Turabifurije umwaka mwiza muri uyu mwaka tugiye gutangura w'ibihumbi 2024. Turifurije kandi umwaka mwiza abo dukorana mu bikorwa bitandukanye kandi mu mashirahamwe yigenga, mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, abo dusanzwe dukorana mu bikorwa, abadushigikira, bose turabifurije umwaka mwiza tugiye gutaha. Turifurije kandi umwaka mwiza abo dusanzwe tugiranira imigenderanire mu bihugu duhana imbibe, haba mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, Uganda, Congo, Kinshasa n'ahandi hose dusanzwe dufise abagenzi, dusanzwe dukorana ibikorwa, dufitaniye imigenderanire myiza. Turabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Turifurije kandi umwaka mwiza abagira neza bagenda badufasha, na cane cane abo mu gihugu ca Swede, mu gihugu ca Finland, mu gihugu ca Norvege, muri Amerika, abo dusanzwe dukorana ibikorwa bitandukanye, bagiye badushigikira mu bikorwa bitandukanye dusanzwe dukora. Turafise abadushigikiye cane muri Belgique, turafise abadushigikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turafise abadushigikira bo mu mihingo itandukanye y'isi. Abo bose rero turabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024, uzubabere umwaka w'amata n'ubuki nk'uko dusanzwe tubivuga mu Burundi. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha, mugire umwaka mwiza, murakoze.